harigihe negwa n'agahinda kubw'ibyago byanyugarije, bene ibyaha bimbuza amahoro, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mwera ndamukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka. Turagushimiye cyane Mukama kuko turi bazima kubw'ijambo ryawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turaje ngo twebwe ubwoko bwawe uduhembure. Mukama Yesu nuganze mu buzima bwacu, amaraso yawe meranda nadutwikire kandi atubohore rwose, umucyo wa mutima wa mweranda uzuwe mu buzima bwacu kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike kubw'ijambo ryawe rizima. Ingoma na mutima mweranda kugira ngo urukundo rwa data n'ukwitanga kwa mwana bigira akanovera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turakwakiranye n'ijambo rivuye mu ijuru kugira ngo twakire impinduka mu buzima bwacu, ibyari byarangiritse bikundike mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugire Kristo, muraho murameze neza bakuzi b'ijambo ry'Imana mwese aho muri ku mpande zine z'isi. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni cagihe ciza cy'ukwiga Bibiliya, cy'ukwakira ijambo ry'Umukama tukarijanisha n'ubuzima. Ubundi kwiga Bibiliya ni kindi kintu cyagutse, ariko kwakira ijambo ry'Imana ukaryakira ryanditswe risomwa mu ndome rikavugwa n'umuntu wa cyangwa ururimi rivuzwe n'umuhanuzi cyangwa uwundi wari we wese, cyangwa likanyura mu matwi yawe atari wowe ugisomeye rivuzwe n'undi muntu akariguhereza, bigira agaciro kuri twebwe uko Bibiliya iravuga ngo ijambo ryanje ndaririnda. Kandi kongera ikavuga mu buhanuzi bwa Isaya 44 ngo ni jewe nzoshira mu ngiro, nzokomeza ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabyi wanje. Umusabyi w'Umukama nawe nta yindi reference, nta kindi citegereza afise usibye Bibiliya. Nuko rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza tubanze tuganire ku kanovera ka Bibiliya. Kubera iki Bibiliya? Kubera iki twoyisoma, kubera iki twoyihurumbira, kubera iki twoyikunda? Ubundi Bibiliya ni imvugo y'Imana iganira n'umwana wayo. Umwanditsi wa Bibiliya abashize hamwe ubukomezi bwabo bayibona mutima mweranda, baranditse ijambo ry'intango, ijambo ry'ugushikiriza, kuko igisigiye cyo gusigura cyane agwa n'igihe cyo gusaba mutima w'Imana agaherekeza ibyo tumvise n'amatwi yacu, tugahabwa ubukomezi bwo kubishira mu ngiro, Imana nayo ikabiduhera umugisha n'umugwiza. Baranditse baravuga ngo bakunzi b'ijambo ry'Imana, ngo benshi muri mwebwe bari barindiranye igishika iyi Bibiliya nyeranda iri hamwe mu Kirundi no mu gitabo kimwe. Ubona ko aha mu Burundi twari dusanganywe gusa mu Kirundi cacu ubwuzure bushasha n'uduce tumwe tw'ubwuzure bwa kera. Murumva ko ahanini ucumenga bariko babwira ba Kristo b'Abakatolika, kubera ni twebwe twari dufise ubwuzure bushasha tudafise ubwuzure bwa kera. Ariko ugiye kubiraba neza si bo bonyene. Kubera iki? Uri kuraraba
ukaraba izindi bibiliya zanditswe kandi mu ndimi zitandukanye, usanga hari ubutunzi buri muri iyi bibiliya nyeranda gusumba ntagatifu canke gusumba izindi, ko ziri ubwoko naho zanditswemo amajambo yose y'Imana. Iyi hari ibitabo bigera ku ndwi byiyongereye ku bindi bitabo biri mu zindi bibiliya cyangwa izo bibiliya ziri mu matelefone yanyu. Twumvikana ko harimwo igitekerezo cy'uko murimba, kuko ibyo bitabo biba birenga ko bavise ikindi kintu gishobora kugufasha mu gihe uyoborwa na mutima w'Imana ukabyumva. Barakomeza bakavuga ngo ubu rero harabonetse bibiliya y'umurava. Haravuga ngo y'umurava. Sinzi ko y'umurava ari ikirundi, ni kuvuga yuzuye, ikwiye, isobanutse, igiye mu ruhererekane y'umurava. Nibaza ko ari ikirundi mugagira n'ikinyarwanda bivuga ko wigizwe n'ubwuzure bwa kera hamwe n'ubwuzure bushasha, yanditswe mu kirundi gitomoye, gisobanutse kandi cyumvikana neza, kikumvikana ku barundi bose bo mu ntara zose z'u Burundi. Uyasa abarundi gusa, sindiko nakosora oyaye. Mugabo ubu uye hari uburyo bwiza bw'uko ushobora gutanga ubutumwa, ushobora kuvuga ijambo ry'Imana cyo kimwe n'indi message ariyo yose mu rurimi usobanukiwe, mu rurimi wumva, hanyuma abandi nabo bayobowe na mutima w'Imana bagaheza bagasobanura. Murumva yuko ari byiza gose. Ndetse n'icyo murazi nk'igihugu kibanye u Rwanda ndetse na Kongo, burya Kongo abantu benshi abakongo benshi bari kumvika ikirundi cyane. Muzobyige murabe, munabirabye muzomenya n'igituma. Ngo iki gitabo ni igitabo cy'ijambo ry'Imana. Imana niyo yashatse kwimenyesha abantu no kubashikiriza ijambo ryayo. Mwumve ko igitabo bibiliya kitavuye ku bishobisho by'abantu, kitavuye ku gushaka kw'abantu, kitavuye ku bushakashatsi bw'abantu. Ni ubugombe bw'Imana, ni ururimi ruramvuye, ni ururimi rwuzuye, ni ururimi rugororotse, ni ururimi rudahengamye Imana ivuganiramwo n'umwana w'umuntu. Kumvikana ko n'umuhanuzi ashingira kuri bibiliya hari ikintu kidasanzwe abatandukaniye ko n'abandi bahanuzi. Ngo kuvana kera na rindi Imana yaragiye irayagira igihugu cayo iciye ku bantu nkatwe, guhera kuri Adamu na Eva gushika ku bahanuzi muzi. Iratebira yagira abantu iciye ku mwana wayo bwite, we jambo ry'Imana nyene. Ucu bisoma ngo mu Baheburayo kigabane ca mbere guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Ahari ni Paulo yavuga ngo ikarabwira abakristo b'ubwamera, abakristo ba muri Antiokia, ati igihe cyose muzokumva babwira ijambo ry'Imana ntimuzoripinge, ahubwo muzoce mwiherana n'Imana, mwiherane n'iki gitabo cy'ijambo ry'Imana, murabe ko ibyo bavuze bihuye n'ibyanditse ngaha. Muzoce mubwira Imana uti Mukama wavuze, Mukama wayaze. Buriya ugiye aho usengera ukava utazirikanye ijambo ry'Imana, ibyo wokora byose umuti wawe uburidiriwe, umuti wawe undi sinkunda kuvanga indimi mugari igihe nyene mutima w'Imana guhikinuka kiwo awuridiwe no kuvuga uba ari umusarara, ubuvanze ntubuvuze, niba ningago bavuga ngo kimasa kinutse ntubuvuze. Ngo iki gitabo rero kirimo ibintu bikuru Imana yashatse guhishurira abantu, kikatubwira ibyiza byagatangaza Imana yagiriye abantu, ibitumwe n'urukundo bafitiye kandi igomba kubakiza. Ubwa mbere twumvise yuko ni intego y'Imana, ni intego y'Imana, n'intumbero y'Imana, n'umugambi w'Imana watumye Imana ishaka kuyagira ubwoko bwayo. Bakundwa b'Umukama, turacari mu ndwi ya Pentecote mu mwaka wa 2025, tukifisa amahirwe yuko umwaka
twosozera Bibiliya twayizirikanye ibice bitari bike. Ariko iruhande y'igiciza sukwiruka no kuronka byinshi nuko nabike tuba twarose bitugirira akamaro. Iki ni igihe ciza cyuko mwakira ubuzima bushasha, na cyane ko dutanguranye n'imisi 21 yo gusenga twisonzesheje dusaba Imana ngo iduhe umuco mu byo turimo, idukure mu kavuyo, dusenga isengesho nk'icya Daniyeli ngo Imana yubururira amaso kuri twebwe, irinde ibirenge byacu gutsitara, irinde iminwa yacu gutirigana, irinde amaboko yacu n'amaso yacu gukebaguzwa, gutyo duhabwe umugisha, umugwiza, igikundiro, ubudahangagwa, ndetse duhabwe n'umwuka, duhabwe n'ingabire, duhabwe n'ubushobozi bwo kuramba no kuranirwa, kuko niteka n'icyubahiro twiheregwa n'Imana yacu rudasumbwa kandi mutananirwa, akaba na mudatana mu ndagano. Ngo kubera urukundo Imana ifitiye abantu nicyo cyatumye twandikishiriza Bibiliya. Byumvikana ko kubaho mu buzima buhabanye cyangwa butandukanye nicyo Bibiliya ivuga, ni kubaho mu ruhombo, ni kubaho mu munaniro, ni kubaho mu gisuzuguro, ni mu kubaho mu gacinyitso. Ngo iki gitabo ni igitabo gisomwa cyane n'abantu b'isi yose, kandi kimaze gushirwa mu ndimi nyinshi cyane zivugwa ku isi, kugira ngo umuntu wese ashobore kwiyumvira cyangwa kwisomera mu rurimi rwiwe bwite iry'Imana imuyagira. Amen. Nituri bwige iby'ubushakashatsi bw'isi gusa. Buno butunzi Imana ishyira mu mwana wayo, iba yaramuhaye imbaraga, iba yaramuhaye ubutware, iba yaramuhaye ubushobozi bw'uganakorana na mutima we mweranda. Ubwo butunzi bugakwira isi, ubwo butunzi bukaja muri abo bose bikenewe yuko babwakira. Kandi aho naho niturobanura, usibye ko ari abikumira, hari abirobanura ngo ijambo ry'Imana ni ry'abapatiri, ijambo nimba ari ry'abapatiri babaryize ku ishure birakomeye cyane, rero nibikarikeneye. Ijambo ry'Imana ni ry'ababikira, nimba ari ry'ababikira mwa muri ko muri henda rwose, kuko ari dufasha mu buzima bwa buri munsi. Bihebeye Imana, abubatse Kristo, ababyeyi, ibibondo, abakozi, abakoresha, abatunzi, abakene, abagwaye, abakomeye, ubwoko bwose, abantu bose barakeneye iri jambo rya rudasumbwa. Bibiliya ngerandikizwe n'ibitabo 73, nukuvuga 46 bigize ubwuzure bwa kera, hamwe na 27 bigize ubwuzure bushasha. Urukurikirane rw'ibitabo biri muri Bibiliya rwisunze urukurikirane ruri muri Bibiliya ya Yerusalemu. Murumva yuko Yesu Kristo ni wayigeze kuvuga ngo intare yo mu gishitsi cya Yesu, ngo intare yo mu muryango wa Dawudi, ngo intare yo mu gishitsi cya Yesu. Murumva ko tuvoma dukura ku isoko. Ngo urutonde rw'ibitabo bigize iyi Bibiliya murusanga mu ijambo ry'intangamarara. Uzogomba kubyisomera zobisome, ariko nunakurikirana inyigisho uzobibona, kuko twipfuza kuzogira ku murongo tugenda twakira ic'Imana iduhaye kugira ngo dukuze ubwonko bwacu. Hari ibintu byinshi twamaze kwakira biza muri amigdala yacu, cyangwa ipande gikuru cy'ubwonko. Ibyo bintu bitubuza kuzura mutima w'Imana. Nituza turasoma Bibiliya ku munsi, iyi minota 30 tugakuramo dukaye tukatugumya, cyangwa ikigabane kimwe tukakigumya, mbabwije ukuri ko tuzoba abantu badasanzwe, kuko ijambo ry'Imana umwanditsi wa Heburayo yaravuze ko ari inkota y'ubugi bubiri, iratema igatonwa gugashikira n'imisokoro igatandukanye gufa n'umusokoro, kandi ndetse n'ibyo byiwijuje imbaraga, gikwije ubuntu, ubushobozi, ubudahangagwa, uko n'Imana yonyine amahoro irekeresha ibimenyetso n'ibitangaro. Abashizira ijambo ry'Imana mu Kirundi bafatiye ku ndimi Bibiliya yanditswemwo kuva mu ntango, ni ukuvuga ururimi rw'Igiheburayo n'ururimi rw'Ikigiriki. Barabifatiye umwanya, barabyitondera,
barunganirwa na benshi, barabisubiramwo kenshi gushika bashike aho bagira igitabo kimwe mu rurimi rumwe. Imana ibahe umugisha kuko bemeye kuyoborwa na mutima wawe mweranda. Abazasoma iki gitabo bazoshima kuko cyanditswe mu mvugo yumvikana ifatiye ku kuntu ugutegera Bibiliya kwagiye kuratera imbere, kandi bakurikiza indinganizo y'uburyo ikirundi gitegerezwa kwandikwa. Ese Imana yenye n'amahoro nanje yomfasha nkagisoma nk'uko gitegerezwa gusomwa. Ngo hari rero amazina y'abantu, amazina y'ibihugu, amazina y'intara, amazina y'inzuzi n'ay'ibiyaga, amazina y'imisozi, amazina y'ibiti, ay'ibirimwa, ay'ivyamwa, amazina y'ibipimo n'ingero n'ibindi muzosanga yavuzwe kumbura uko mutari mumenyereye. Muri ibyo hisunzwe uburyo bwiza bw'ukegereza imvugo isanzwe yakoreshejwe mu rurimi rw'intango. Murumva ko ari cy'Agiheburayo n'Ikigiriki. Mu bisanzwe nka Daniyeli yo kwanditswe Daniyeli na re y'ikirundi dukurikije uko tuvuga ikirundi cy'ubu, ariko twomenyesha ko amazina n'amajambo yari asanzwe amenyerewe n'abantu benshi nka Yerusalemu, n'amazina aherezwa na Ele yacitse Eli, yagumijweho kuko iryo zina Eli mu Giheburayo risigura Imana. Gato y'ingako batabyumva ni kuvuga uri kurasoma hari igihe ubona bagize urudomere ukibaza ngo nugucanganikirwa no kuvanga indimi, ubundi si byiza kuvanga indimi oyaye, ahubwo kuko ayo mazina yafise icyo asigura kugira ngo yansigura igumeho nari mu kirundi. Ayo mazina ni yahinduwe nka Israeli, murazi ko ari Yakobo yahinduriwe amateka, ariko nta kuntu bari kurihindura byaca bitakaza insiguro canke akanovera. Kuvyerekeye ibitabo byanditswe mu Kigereki bikagira n'ibigabane mu Giheburayo canke mu Cyaramu, byahinduwe hakurikijwe uko byanditswe. Ibitabo bifise ibyanditse birebire na bigufi nk'igitabo ca Tobito byahinduwe hakurikijwe ibyanditse birebire, kuvuga ibigabane byabyo. None rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya ni muyitunge neza. Amen. Ituyitunge mu bitabo gusa, reka ndakongereko itunge mu mitima izobakiza ibyo batunguye umutima mu bihe birebire, mwisange mumaze ibihe birebire munezerewe gusumba kubabara nk'uko isi bishatse itubabaza. Ngo muyisome kenshi, nimuyisome mucisha kwa maso gusa, ahubwo nusome ikigabane cyose kuramwo ijambo rimwe ryonyene, ukuremwo umwanzuro, ukuremwo inama ugiye kugira umutima wawe. Ngo mwinovore ic'Imana bayagira mu buzima murimo. Bwa nurisoma nturigumize mu buzima Paulo yabayemo, nturigumize mu buzima Daniyeli yabayemo, nturigumize mu buzima Burayimu yabayemo. Rizane mu buzima bw'umugabo w'uyu munsi, rizane mu buzima bw'umugore yananiwe n'urugo, bizane mu buzima bw'umugwayi, bizane mu buzima bw'umushonje, bizane mu buzima bwa karyamyenda, bizane mu buzima bw'uwisobanukiwe agomba gukorera Imana, bizane mu buzima bw'ugomba guca igisokuru kimi, bizane ubyakitiwarize ukoreshejwe na mutima w'Imana akorera muri twebwe ubwoko bwa rudasumbwa. Ngo mukirangura nukwemera, ukwizigira n'urukundo giheze kitubyarire urukiza. Amina. Murumva neza yuko iki kiringo dutanguranye n'umunsi w'163 muri iyi minsi 365 Imana yategekanije kuzotunezererezamwo muri mwaka wa 2025. None bakundwa b'umukama, mwumve ko turiko turitegura asigaye iminsi 21 gusa, 20 ndetse kugira ngo tugere mu gice n'igice cy'umwaka, kandi
umwaka wo kujabuka, ni umwaka wo kurenga imbibe, ni umwaka wo gukugwa kw'imbibe, ni umwaka wo gutabagwa, ni umwaka wo kunezerezwa, ni umwaka wo gukora ibyari byarananiranye, byananiye ba sokuru na ba data, byananiye bakuru bacu, byananiye badutanze kwemera Imana. Bamwe ngo barabitaye, abandi ngo babyiyorobekeramu. Nibyo tugiye gukora, si twe tubikora, ni umukama, ni Kristo aganje muri twebwe azobikora. Niko Paulo yavuze, ubushobozwa byose na Kristo, wewe nyene imbaraga, wewe nyene ubushobozi. Kandi noneho muhumure, twaraduha umutima mweranda, n'ubarakomeza akaza kutunagura. Byumvikana ko urukiza ari ngombwa mu buzima bwa twebwe abana b'Imana. Tuhagurukiye ko buri munsi iminota 30 tuzoyihebera ijambo ry'Imana, tubyumvirize kandi turijaniranye, beze bidukwiza ingwara, bidukure ku muvumo, bidukure ku igisuzuguro, bidutandukanye n'inabi, biduhuze n'ineza, mu izina rya Yesu Kristo, umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Ngo mwikete ryandikiwe Abaheburayo handitsemwo ngo nkako ijambo ry'Imana nirizima rirangura ico rivuga. Haleluya. Byumvikana iki? Nidusoma ko Kristo yakijije, nidusoma ko Kristo yatabaye, nidusoma ko Kristo yirukanye amashitani, nidusoma ko abatumwa bazuye abapfuye, nidusoma yuko Samusoni yishe Abafilisti, uzomenye ko nawe iyo wapfukamye, iyo wisubiye ko mu butware bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe abumvira Imana, ushobora kwikura kw'imyuka mibi, abarozi ukabasanzaza, abarozi ukagira kubera iki Uwiteka nagwanisha inkota. Niko muri Samueli wa mbere handitse, yaravuze Dawudi ahejeje ariko arabwira Goliyati, ariko avuga ibya Goliyati ngene aratuka Imana n'ingabo z'Israeli, abanga uyu munsi si yose irabimenya ko Uwiteka ko Mukama atagwanisha inkota, ngo ariko ko ijambo ryiwe rishoye ryose. Kubyukuri Goliyati ntishwe n'amabuye, yishwe n'icyo Dawudi yari yatuye. Nare nawe byumvikana ko muri ijambo ry'Imana nuhakura kwa turi neza ku buzima bwawe, iyo neza izokubako. Nuhakura kuvuguruza amajambo mabi uvugwa n'abandi, ukayikura ko nawe ukawushiza gukora neza, bizokubako. Nuhitamo kwihangana n'umwana wakubabagira wanda yuko umuhana, ukamuhanana ububyeyi, kandi ntumwature ko amajambo mabi uzobasamuragwa sekuru wabizera cyangwa wabemera Imana. Nico bisigura ngo ijambo ry'Imana rirarusha gukariha inkota y'ubugi bubiri, ngo rikanyengetera gushika kuri ka gahande gatandukanye umutima n'ubwenge, ingingo be n'imisokoro, maze rigasobanura ibyipfuzo n'ibyiyumviro biri mu mutima. Ngo kandi nta kiremwa gisigara kitibonekeje imbere yaryo, ariko byose birigaragaza bikibonekeza mu maso y'uzotubaza ibyo twakoze. Iryo jambo ry'Imana murarisanga mu Baheburayo ikigabane cya 4 uhereye ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 13. Riravuga ikiri jambo, riravuga yuko iri jambo ry'Imana, mwibuke yuko Yesu Kristo Petero ngo yagombye kumugwanirira, ayakira ugutwi kwa Merikusi araguca n'inkota. Kristo ati subiza inkota mu bwubati, burya iryo jambo niryo ryasubijwe ugutwi kwa Merikusi kwasuye kuguru guteranya. Nuwa mu ijambo ry'Imana rirarema, nibyo tuzobana mu gice cya mbere, igite cy'itanguriro canke amamoko bivanye na Bibiliya usoma mu cyubahiro cyawe cy'ukuyoborwa na mutima mwerana. Bakundwa b'Umukama, iki ni igihe cy'uko tugaragara ko turi abana b'Imana. Iki ni igihe cy'uko tudatungwa n'imikate gusa na cyane ko inazimbye, ni igihe tudatungwa n'ibigaragara gusa, ahubwo dutungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nimba basogokuru Imana yarabatoye ikabakura mu Misiri, nkanababwira ati buriya rero nimuteke nimwotse kugira ngo ejo mubyuke umuturuturu mugenda, ikimenyetso cy'uko bihuta batari bararamye, batari bicaye, batari banezerewe. Imana bo bari bazi ko ifise ikindi kintu iriki, bariko bararaba igicu yafuka bari Gosheni, bitambugaza bakore bagosheni. Kumbura bamwe muri bo nk'abakambwe barimvuye atari mu bugaragwa Imana ijya kudukorera, kanatsinda bari bazi ko bagenda iminsi 11, ariko Imana yarizi icyo bakora, bagaca bazempera bakizungurukako.
Imana yarizi icyo bakora bakabandanya. Imana yarizi igihe bazomara, kuko uri kuraraba imyaka Imana yabwiye Burahimu n'imyaka baviriyeyo, ibuhanuzi uca bugira icyo bivuze ko iyo byakiriye mu mubiri ubona umenga Imana yarihenze, ariko no. Nukuvuga ikirasi ibyo ndiko ndigisha tuzohagera kumbure Imana ibidushoboje kandi ndabyizigiye. Sindabivuze ngo utabyizigiye oya, ahubwo ndabivuze nyene nkuko shaka ko bishitswe n'Imana. Nukuvuga rero iri jambo ry'Imana niryo ryafashije Abanyisirayeli kubaho mu bugaragwa, bakarya inyama, bakambara ibirato ntibibarenge ntibigirene, bapfa benshi kubera ubugome. Abakobwa ba Serofati bonyene nibo bashinze n'abavuga ngo data ntiyishwe n'ubugome, ngo yishwe n'ibyi, ngo yishwe n'ubugome bwiwe, ko niko bavuze. Nishwe no kugarariza Imana n'ubugome bwiwe, byumvikana ko yakenyutse. Nukuvuga rero nta muntu gupfa, ubundi jambo ry'Imana ryari rihagije kugira ngo ribarenze imbibe zose. Byumvikane ko na kugira ngo uzorega imbibe zimwe zimwe nk'ibyankiro, imitongero y'abarozi, ibisokuru bibi, indoto mbi, birasaba ko amigdala, ubwonko bwawe ubwuzuza ijambo ry'Imana kandi ukarigendera. Ngo nimusome rero namwe iryo jambo ry'Imana kugira ngo murikuremwo umuco ubamurikira mu nzira y'ukumenya Imana n'ishaka ryayo, ribabere imfungurwa y'ubuzima bwanyu, ribaronse urukiza kandi mwitwararike kurusangira n'abandi. Bakundwa b'Umukama, turi abana b'Imana, turi abana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Niyo mpamvu iri jambo ry'Umukama ko riva mu kanwa ka Dawa twese byagiye mu ijuru nk'uko Yesu Kristo yabwiye abigishwa be muri Matayo 6 biranditse. Reka iri jambo ry'Umukama turyiyubakireko, reka iri jambo ry'Umukama turyiyungereko, reka iri jambo ry'Umukama turyiyuzuze, reka iri jambo ry'Umukama ritubera ubuzima. Yohana ariko arandika inkuru nziza ya Yesu Kristo yaravuze ngo ikintu kibabaje ngo nuko umuco waje ku isi ngo ariko umuzimagiza wihagararako. Bakundwa b'Umukama, bashinga nawe bapfasoni mwese gwaruka, basore bigeme, mwebwe mwumva mufise amaraso ashushe, mwebwe mwumva atacyo bavogera, reka mbabwire ni mukomere ku ijambo ry'Umukama, niho muzokomera gusoma uko mubyibaza, naho muzokomeza bene wanyu, mugakomeza n'ababakomokako, mugasiga umurage mwiza nk'uko Rwagasore Umurundi intwari yanditse ngo muzotumenyera kubyo dukora, namwe mumenyekanire kubyo mukora bishingiye ku ijambo rya Rudasumbwa. Barasozere bavuga ngo turashimiye cyane rwose abitanze bose kugira ngo iki gitabo cy'ijambo ry'Imana gitunganywe hamwe n'abatwunganiye kugira cyandikwe, na cyane cyane baciye bazivuga ni mission Mission Kirch in Nord, inama y'abepiskopi katolika bo muri Espagne hamwe n'umuryango w'ababikira ba Petero Claver Mweranda. Natwe turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo, kandi jewe ngigwe ko nshimire namwe bwe mwese mwereye kuri iyi nyinjizo, kuri iyi ntangamarara, mugiye kwifatira umwanzuro wo kubikurikira muzi neza yuko bibafitiye akamaro, ndetse mukanabikurikirana muvuga muti n'umunsi nibagiye ko nakuyemo nzokongera nsubire ndabyumvirize, ubwiriye nyota ugira ko kanovera ubisoma utirukanga nk'uri muri course, mugabo isoma ufise inyota. Bakubibavuze ngo ndi gukubitana, ngo ndiko nerana ibipfusi, ngo sindi ubiterana nk'ugiye kunuhisha, ngo no, ngo kandi ndiko ndirukanga, ngo sinirukanga nk'ugiye gutsina nk'utazi yari karaja, ngo no. Nawe rero ubyumve ubitangure nk'ufisi yari karaja kandi yumva ko mufitiye akamaro. Ndakwijeje ko ahantu uzohakura ubuzima, ahantu uzohakura urukiza, ahantu uzohakura ubutabazi, ahantu uzohakura ubushobozi busumba ubundi ubushobozi, ahantu uzohakura umugwiza ukuraho inyatsi z'ubwoko bwose, ahantu uzohakura igikundiro cirukana icangiro cy'ubwoko bwose, ahantu uzohakura ubudahangarwa bw'Umukama bukureho ibisuzuguro bitandukanye byari bihanamiye ubuzima bwawe. Nzi neza yuko guhera uyu munsi no mu buzima buzokurikira tuyobowe na mutima w'Imana, dufashe umwanzuro wo kudasubira inyuma.
Bibiliya yubaye ubuzima bwacu tubugwaniko umuroza nzakubita asanga yikubise umwagusha nzakubita asanga yikubise Shetani kakubwira ngo twari utwo tunatari utwo uvuga uti hoya ibisiganje Shetani akubwira ati gana usome wongera usomagura uzi kuganura atembagara uti hoya abana banje ntibafise ubu bakeneye gukora siga umurage Shetani akubwira ati kubita umugore wamubwira uti hoya narabonye ab'Imana yahanye kuko batubasha abagore babo Shetani akubwira ati suzugura umugabo wawe uti hoya akubwira ati sambana ati hoya umubiri ukurya uti nahundya iwacu ni mwijuru nibo bugingo buri buzima n'umubiri wawe ukomeze ube muzima nongeye kubaha ikaze Uwiteka barinde kubabara abongere amavuta abongere umunezero abongere inyota ukwimara yakira ishaka mazafutse niko nanje ngushaka kuko ngufitiye inyota niko nanje ngushaka kuko ngufitiye inkumbu nunyotegwa Kristo mu ijambo ryiwe arajengwa kwiyereke arajengwa gukize arajengwa kubohore arajengwa kurinde arajengwa guteturure arajengwa kunezereze arajengwa kwagurira imbibe mu izina ryiwe geranda Imana iduha umugisha Imana itunezereze Imana iturinde kubabara muri iryo zina ridasanzwe no mu bukuru bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe amen na ejo mu yindi minota 30 tuganira kuri Bibiliya nyeranda kandi ubuzima bwayo bubu bwacu amen.